Ndabaramukije kwatanzi akazanditwa Eric Burundi kuri YouTube. Abanda gusaba nimba utakora subscribe ama dukomeze nkaba ndi kumwe n'umushinga nahe yitwa nitwa Elias. Tukaba tumaze igihe kirekire tutaboneka, urazi mwisi ko umuntu aguma azunguruka. Aguma azunguruka, uko kuzunguruka biri nico bisigura uri kurarondera ivyo kurya. Nuko bimeze. Haraheze igihe kirekire mutatubona, rero turagarutse, twizeye yuko this time around ibintu bizoguma biri ku murongo. Rero uyu munsi turahuye. Turahuye biza ko tuganira iki? Gico mbona twoganira ni cerekeye ubumwe. Ubumwe cyo bita unity. Unity, Okay. Ngomba kuvuga icerekeye akamaro k'ubumwe. Na tuvuge ugomba kumbaza hari cyo mubaza. So uravuze tuganira icerekeye ubumwe. Ushobora gusigurira kwanza ubumwe ni iki? Ubumwe kwanza hari akaririmbo baririmba kavuga ngo ubumwe bw'abarundi bose nishimikiro ry'intwaro yacu. Ubumwe bw'abarundi bose burakama mu Barundi, abarundi batunganirwe mu mahoro. Iyo atabo bumwe ntitwari kurokoka, independence ntitwari kuyibona, amahoro yari kudusiga, abasibari kwitwengera. Ubumwe nturambirwe, ubumwe bw'abarundi bose nishimikiro ry'intwaro yacu. Ubumwe bw'abarundi bose burakama mu Barundi, abarundi batunganirwe mu mahoro. Akaju karagiye. Iyo atabo bumwe ntitwari kurokoka, independence ntitwari kuyibona, amahoro yari kudusiga, abasibari kwitwengera. Ubumwe, urumva? Ubumwe ni ikintu gikomeye cyane. Ubumwe ni ikintu gikomeye. Ahari ubumwe abantu barubaka amazu. Ahari ubumwe bavuga ngo umuhoro uramwa. Nako bavuga ngo hari amahoro nyine ajana n'ubumwe. Kuko ahatari amahoro ubumwe ntibuza. Umva rero mu bisanzwe rero ubumwe ni ikintu gikomeye. Akarorero no fata ni igihugu ca USA. Ana akamaro barose. Kwanza yenda kubaza nicaye ikintu wabonye aha ibi bihugu batarubaka bataragira ubumwe, niyahe nyungu wabonye babararose baheje kunga ubumwe aha muri iki gihugu ca Amerika? So muri Amerika azi yuko hari amastate 50 muri Amerika. Mugabo suko byamye. Aya mastate beshi babona byari bihugu. After some time bose baza hamwe. That's why ubona Amerika yitwa United States of America. Abantu binzu bumwe, ibihugu byinzu bumwe bija hamwe, byaragiye hamwe. Kandi ndibaza yuko yo bitiyunga ya mastate Amerika tiyunga. Sinibaza yuko Amerika bikomeye nko beshi bayizuko. Ntabwo bikomeye. Nkuko bivuze ubumwe buri kubana ubumwe, kubana unity is so important. Yani birakomeye cyane gose kubana ubumwe. Igihugu gifite ubumwe haza mu development nyinshi. Areka hajya imbere. Areka hajya n'umugore n'umugabo n'ubumwe. N'ubumwe. Kuko umugore n'umugabo baja hamwe bakora ubumwe, bakubaka umuryango, bakabyara abana. Urugo rukagwira. Urumva n'ubumwe, urumva akamaro k'ubumwe si ibihugu gusa n'umuryango n'ubumwe.
iyo muri kumwe n'umuryango wawe mwumvikana mwiteza imbere. Mbwa iyo muri kumwe n'umuntu mutumvikana musubira inyuma. So ikintu mvuze ni kirakomeye cyane rwose kabisa, kirakomeye birumvikana. Nkwanze akabazo iryo jambo ry'ubumwe bicaye bisubiza inyuma cyane. Vuga ati umugabo turahuye bose tuganiye kazana ubumwe. Kazana ubumwe. None uba warigeze guhungabanwa n'iki warigeze kuba ahantu hatari ubumwe? Ahantu hatari ubumwe urahabona. Ahantu hatari ubumwe urahabona, kuko ahantu hatari ubumwe nta majambere usanga hari. Kuko nk'abantu arashaka kubona abantu bakoze ubumwe, gasanga buguruji imarket, isoko, gasanga bose bakorera hamwe. Muga ukazogenda ahantu ukabona kira muntu akora ivyiwe, kira muntu akora ivyiwe, uzamenye ngaho nta bumwe buhari. Kandi ubumwe bisaba kwizerana. Murashaka kuvuga ati ngo twunge ubumwe, gasanga muko murahendana, gasanga tuvuge mwuguruje nk'intozeye nk'ibutike, muri nk'abantu batanu mukajuguruza, kumbe muri mwebwe harimo uri kariba. Ubwo bumwe nta vyuca yabwo bwiza muzobana. Rero ubumwe bufatanya hamwe, bufatikanya hamwe n'intuzeye no kwizigirana. No kwizigirana. Uvuze ikintu cyiza cyane gose. Urazi yuko aha muri USA ndibaza n'igihugu cya mbere ku isi gifise abantu benshi batandukanye. Usanga kira ama communities, kira bantu tuye nk'ubu for example aba Russia, aba Turkish, aba Vietnam, usanga barakoze ama community yabo bakiyunga ubumwe, naco tumusanga bari bakomeye cyane, bafite umutungo mwinshi. So I'm saying, so rero obviously ubumwe burakomeye cyane gose. Ubumwe burakomeye. Mu bisanzwe rero hari ikibazo ngomba kubaza. Aha urabona gico niyumvira, none ibihugu vya Amerika, urabona uvuye ngaha muri Ohio ukagenda muri Texas, ukagenda muri California, New York, hehe na hehe, usanga amabarabara yose afise imikono isa. Tuvuge iri ni barabara rigenda uko, harimo umurongo. Abagenda hariya baca mu murongo, baca mu buryo, abagaruka baca mu bafu. None batarunga ubumwe, niko vyari bimeze byose canke babihinduye mu nyuma? So je ndibaza cyambere na mbere, Amerika itarunga ubumwe ntabwo yari developed nkuko tuyizi. Hakiri amabarabara n'ibivu ahantu hamwe. Hakiri amabarabara ata mirongo irimwo, muhura mukabisana gusa mutenze kwa imirongo. Iyo usanga harimo kenshi na kenshi wasanga harimo tubuye ndibaza. Utubuye ibintu ugasanga nta murongo kenewe, kuko ico gihe mbere nta nubwo hari traffic, imodoka nyinshi ntiziru, uko benshi ntibari bwaze kwatembera. So rero ndibaza iby'imirongo byo mwibarabara vy'iki byaje n'igihe ukuntu baza batembeye no baza barongora n'ubwenge, bashaka ibintu ati tugira uku. Kuko n'umuntu yatanguye umuduga gukora umuduga, yatanguye umuduga udafise ibiyo, yatanguye gukora umuduga udafise ibiyo, yatanguye gukora umuduga udafise burya wiper, burya bango wiper babwita wiper burya buntuze buhanagura amazi. Ngo mutege nta kibazo. Nta kibazo. Buhanagura amaso ntibwari ngo buhanagura amaso, buhanagura amazi ntibwari buhari. Kandi n'umuntu yatanguye gukora umuduga burya nta ya condition yatanguye. Umva kira kintu mu ntango kiragora. Abaza mu nyuma nibo baza bagereka ati
atugize uko byobera ugize uko byobera ugize uko byobera ya ibintu nk'ibyo kwazi kibazo kimwe bwana Elias Amerika ni igihugu kigizwe n'abantu bo hanze right mugabo uravye muri Amerika amagroupe menshi hari ama-community y'aba Mexican y'aba Russians, Turkish, Jewish n'ubundi bwoko bw'aba Vietnam, Chinese ubwoko bwose butandukanye sinzi yuko bose bakundana kandi bari hamwe mugabo obviously bari better gusumba abanyafrika kwe kwibaza yuko abanyafrika tugeze muri Amerika tutajamwe nkuko bikwiye. Of course hari abaja hamwe tuzi kabisa mugabo udasanga biryoshe nk'ivy'abandi. Bafite amashuri bubatse bafite biki basanga twe ntibihari. Urabona keshi na keshi utangura kuraba kwanza ibihugu baje bavamwe. Keshi na keshi ngaha muri iyi si tubayemo siyo iyi Amerika muri isi tubayemo bavuga ikontina ikenye kurusha izindi zose ngo ni Afrika ngo niyo kontina ngo ikenye mugabo babiraba cyane bavuga nitunze muri resources nitunze nifise amazahabu ibintu byinshi rero mu bisanzwe kuvyerekeye abanyafrika kutatera imbere kutunga ubumwe cyane bakora business nk'abandi bakaboneka nk'abandi ndibaza sinzi ko novuga ngo bivana naho bavuye sindabizi sanzwe urabona bana twebwe abantu birabura turakunze gufauringa abantu z'abantu bera kira kantu umuzungu akoze kaca tugakurikira naho bari kabi keza tuca dukurikira urumva twebwe ari ibintu sinzi sigomba kwivuga nabi cyane mugabo hariho kasorobo hariho gasorobo sawa rero ubumwe ntibikomeye cyane niyo topic y'uyu munsi ari none urabona bano ngaha Amerika yarunze ubumwe kandi akamaro turakabona ko kunga ubumwe ko umuntu ashobora kuva ngaho akagenda muri Texas atamuntu aguhagaritse kirese twaje neza uraza naho nyine twaje n'abapolisi baguhagarika mugabo uko kuguhagarika sivya ndiyo kuvuga ati ngo zana passport yo muri Ohio bame ngo bazana ID biki andi ugomba kuja mu kindi gihugu bagusaba visa ugiye muri Texas canke handi hariho hose ntabwo bagusaba visa ugenda gusa ufise ibyangombwa uragenda naho budafise ibyangombwa uko ngaha bari abantu barafise ibyangombwa uragenda kwanza umaze kwinjira muri Amerika nta bakwahuza ibyangombwa bikenewe tuge nk'ubu ufashwe na polisi for example mugabo gendazi yuko ushobora kumara n'imyaka 5 muri Amerika nzima atamara gusaba icyangombwa bidakenewe you know so hari yuko East Africa community yuko biyunze hamwe mugabo ndakunda kubona yuko hari abantu tuge nk'ubu avuye mu Burundi agiye muri Kenya agiye muri Uganda Tanzania he ugasanga cyangwa avuye muri Uganda avuye mu Rwanda muri Uganda ugasanga bahuye n'ibibazo byo kwinjira maraba kumanza bakabatoteza iki you know umva gaho bwa umwe ntiburakomera umva hacariho ubuntu bwo kuraba ati buvuye ahati reka tugusope mu bisanzwe iyo abantu bonze ubumwe ntavyo kubaguana mu bisanzwe ntavyo vuga ngo uri umurundi ntavyo vuga uri umutanzania canke uri umuki aha muri gihugu ca USA ugiye muri Texas canke hehe ntabwo bavuga ngo uvuye muri Ohio bagusa bashaka kubona plate number uko plate number kila set ifise plate number yazo muga nta bintu by'ubaguzi bihari ufite solution n'icyo kibazo ufite
ikintu wiyumvira abantu bokoresha kugira ngo bave muri ubwo buhuni? Ikintu bokora cyambere na mbere cyoco urabona hajya muri ntuzeye nta muntu atinya kubivuga. Ana Tanzania ntuzeye Kongo n'u Rwanda ntabwo barabana neza, urabivyumva. Mugabo bariko baravuga bikabagenda neza. Rero y'abantu bonze ubumwe hakaba harimo abantu badahuza, hazokwama harimo akabazo, harimo akabazo. Rero ivyo bintu niyo vyavaho bikamera neza, ibintu bizoca bigenda neza. Guys, keep in mind, twemwe ntabwo tuvuga politike, ikiganiro gusa gusa. Of course uri twavuga ubumwe uratacinga ku topic ibintu byinshi bitandukanye. Yari yose ni nka film mu mazi yoga igenda hariho hose. Ikibazo ngomba kukubaza ni urabona Amerika yarunze ubumwe, iraronkamo akamaro kanini gakomeye kandi irakomera, kandi bavuga ngo nico gihugu gikomeye ku isi, niko navyumva. Gikomeye kandi ku isi. None ubona gute Afrika yunze ubumwe nakahe kamaro yoronka? Afrika yunze ubumwe uko ikintu gikomeye cyane abantu benshi batazi. Afrika iratunze cyane, mugabo nkuko wabivuze, iyo umugore n'umugabo batumvikana, umutungo ntubonekana. Kira muntu bagabura, biba bigabuye. Basanga rero muri ico gihe so reka nje kuri ikibazo mbajije. Reka je mvuga akantu gatoyi gusa, ndabona ko nagiye mu bindi. Iyo Afrika akamaro ka mbere yoronka ngaha muri Amerika, aha tubaye ngaha muri Amerika, umuntu ashobora kurongora umuntu wo muri Texas, umuntu ashobora kurongora umugore wo muri California, hariho hose akarongora, cyangwa umugore akarongorwa n'umuntu ari we wese ngaha muri Amerika, ukaja hariho hose. Rero Afrika nayo nyene yunze ubumwe, umukenya yorongora umutanzania, umutanzania yorongora umurundi, umurundi yorongora umutanzania, yotongora umutanzania, umunyarwanda umunyarwanda yorongora umurundi. Urumva bose bokwinjirana mwuko ubuzukuri. Urumva y'abantu akamaro karahari, y'abantu batanguye guhuza imiryango, n'ibintu bica bija hamwe, ivyiyumviro bica bija hamwe. Bana ngaha muri Amerika, aha muri Amerika hariho abantu zeye abazungu barongoranye n'abirabure. Rero uzanye ibintu byo guhahaza abirabure, ujya muzungu yarongoye umwirabure, bavyaranye abana. Urumva ntabwo agushigikira kuko baza barabaye umuryango, babaye umwe. Rero uzanye ibintu by'amoko, byo kuvuga ngo arirabura, ngo yagirane, umva ntibakumva. Cyo kimwe na hariya muri Afrika, tuvuge abantu rero, tuvuge nk'akarorero Kongo, aho muri Kongo abakongomani canke abarundi, abakenya, aba South Africa barongoranye, umva bizana intuzeye, bizana community ikomeye. Bya bindi byo kuvuga ati mu minsi heze narumvise mu myaka iheze ati aba South Africa barakubita abantu bavuye mu bindi bihugu muri Afrika, hasabaga haza aba Nigeria, kandi sikira cyane hasabaga haza aba Nigeria. None tuvuga mu South Africa yarongoye umu Nigeria, ashobora kuja hamwe n'abahaye bahahaza aba Nigeria, ntibibaho. Rero reka ngaruke kuri cya kibazo. Ico ni ikintu ico cishijemwo na kantu nyene. So hari ikibazo mbajije, wavuze yuko Afrika yunze ubumwe, akamaro ko baka genda bisi neza without any doubt that Afrika igiye hamwe yotunga cyane kurusha any other country kuri isi. Genda vyemera. Example laba ubu nka Qatar, laba irimwira imiliyoni zitatu. Abantu bafite
you know, bafise igitoro muri abahantu bageze nka Qatar bavuga yuko 70% of the people baba handi hantu indi no actually 90% bavuga 90% of the people muri Qatar baba handi hantu rero atayonze ubumwe ugacaho rero ama resources bafise umutungo w'ubutaka, you know, bafite umutungo w'ubutaka, bafite umutungo ibintu byinshi bitandukanye, natural resources, so Afrika kure cyane gose. Ahacaga ikibazo nuko usana Afrika sometimes amahoro tura muri Afrika again menshi actually usanga ategwa n'abantu bo hanze muri West. Si usanga twe ategwa niyo bayatera cyatse gufubika kugira ngo bankurikirana niyo gukurikirana so rero bo bashaka biriya bintu babishaka they try their best kugira ngo tube umuntu umwe dukomere kuko bya Afrika ni ahantu hatangaje cyane. Afrika aba individual muye n'umwe Afrika umwe kuri umwe usanga bose bafite urukundo bafite urukundo baramukanya iki mu cyumviye none baferinga hehe when it comes to gihugu nihe baferinga uraza ahantu baferinga ahantu baferinga abo bantu nyene wase kuvuga izina umva tuvuge nka jewe sindabona umuriyoni tuvuge basi umuriyoni w'amadolari canke umuriyoni w'amarundi canke w'amatanzania rero umuntu araje ambwiye ati wewe ucanishijemo naka nzoguha umuriyoni naho maze iminsi 3 ntarya uwo muriyoni nzoheba none uwo muriyoni niko ndakubaza nzoheba sindaze ko woheba ndawutora ngoje no woheba rero ntoheba aya naje no ntabwo ndi umuntu mubi cyane urabona abantu batunze biroroshe cyane gushwanisha abantu bakenye ico namaze kukibona kuko araraba wewe ntabasike rugira uravigwa iraguhaye udufaranga ati genda ukora utu n'utu ibintu byoroshe umva ivyo bintu niho badufatira aho hantu niho Afrika igwira no kuvyumva niho Afrika igwira niho atamajambere menshi aza kuko urabona nk'umuntu agomba gukora amajambere hama umuntu akacamukuraho amajambere azaza gute hamwe n'abase ivyiyumviro birashe batinya kubisohora kugira ngo barabaho iki naco maze kubona uriya umuntu agusumba ubugoye sometimes uko uravya Afrika nk'abategetsi bacu ba Afrika of course baraza abantu batera ibibazo baba babizi yuko abantu bino baba bashaka inyungu zabo baba babizi mugase bakyumvira none abagabo ko baca kugute aribo baduha ibintu byose dufite amafaranga amamodoka ibiki so usanga rero batinya rero ndibaza usanga baratinya. Turabona ni ikindi Afrika iyo nzu igomba kunga ubumwe yoca mu bintu byinshi abana kunga ubumwe ikontina yose kunga ubumwe biboneka nk'ivyoroshe muga hariho ibintu bigumye byinshi byagumye abana icambere na mbere coco baca baraba ururimi bofata bovuga ne nk'akaroro umuntu akubajije nubwo he ururimi bovuga hajya muri Afrika kugira robe Afrika yose n'ifaranga rimwe gutyo nubwo he ururimi bovuga hajya bona progressa cyane. Ndageze kubona impuze ya nigeze kubona article imwe ivuga yuko Afrika muri Afrika igiswahili nico kirimi
muri Afrika kivugwa n'abantu benshi igiswahili. Yeah. Bavuga ati yo reka mbakibe ari cyo kiba international muri Afrika. So yeah, Igiswahili nico ubona cyo gira ifaranga naryo. Ifaranga ry'amarundi. Ni ifaranga basi tuvuge basi ifaranga cyangwa amashiringi y'amarundi. Y'amarundi. Akori. Mvuge tuvuge ana abantu bunze bana ngaha muri Amerika hakora dolari. Yeah. None muri Afrika nijya he faranga ubona ryo kora. Oh, widi change. Muri ryo kora. Amafaranga y'amarundi. nico gituma bavuga ati nta wanki wabo. Cyangwa bakavuga ngo nta ugayiwe. Nabutwenze. Nabutwenze. Yeni ku kazi ndakora n'abashinwa. Ugerageze ntwenge. N'abashinwa. So abashinwa bampaye amafaranga ico gihe sindibuka ukuntu yangana gusa natwe ku banki bampaye amadolari 19 y'amadolari. Nawa rero mu rugo fisi noti nyinshi z'amatanzania nibaza ari nk'iraki 3 z'amatanzania rero binganuka. But ni hata ni kuri ya banki rero twajya mu Tanzania bandaje nk'umusazi. Bakoraje nk'umusazi. Nagiye kuri banki bita Chase. JP Morgan. Bavuze ati ini biki atoya maybe baya amafaranga tuyazi kabisa. Bimeze nk'intuze nkajya bintuze by'itabi. Izi iki naco mbona cogorana amabarabara kugira imikono imwe. Abaduga abagenda muri north bace mu buryo hana nkaha tuvuga abagenda hariya muri north bagenda baca mu buryo. Abagenda muri south baca mu bubafu. Urumva nivyo byose amabarabara yose bohuza. Urabona nko mu Rwanda Tanzania mvuga Tanzania no Burundi ntabwo bahuje imikono. Abagenda uku baca ngaha. Abagenda hariya naho bacuku. Umva baranyuranye. Umukono wo ngaha muri Amerika nico kimwe no mu Burundi. Namaze kwibona. Nico kimwe. Nico kimwe. Nivyo kabisa. Bwana Elias eka turagana bitari bike. Tubanze iganiro. Hanyuma dusubire ikindi ntimugende kure. Kandi buriko burira urabona turirabura. Azigiye amasaha make tuje mu mwaka mushasha. So stay tuned. Niye mutakora subscribe byo twaganiriye. Kandi ubona agatotsi shira muri comment. Ni kiganiro gusa, you know. Murakoze goye. Ntaumva je nababwira ati umwaka mushasha. Umwaka wa 2023. Uzobabere uzotubere w'amata n'ubuki.